I'm a winner. With you, I'm a winner. Winner, winner. With you, I'm a winner. Dunesha, kumwe nawe dunesha. Dunesha, kumwe nawe dunesha. Oh, 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 oh. You said it, I'm a shipper. They'll never, never me down. Oh no 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 no. Oh yeah, you my shitty. With you I'm long as left to feed. Oh no 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 no. With you I'm a winner. I'm a winner. With you I'm a winner. Winner winner. With you I'm a winner. Dunesha, kumwe nawe dunesha. Dunesha, kumwe nawe dunesha. Oh 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 oh. Niwe wenyinzo yanje, gihome kinkingira, ufise nabwo wanzukira. Bisanzwe uri mu ruhande rwanje, mbega uwo nyayo bande. Oya nawe, ndi kumwe nawe, jewe ndunesha. Nta kibi cogira, ico kingira. Washize uburinzi kuri je, umpa imbaraga zo kunesha. Jewe ndune, kumwe nawe ndunesha. Intango ya migoye ariko vision yiwanje haba kurimba haba no muri filme ni kure nshaka kugera kure cyane ya nico bituma donc nari nifuza yuko ibintu byose byoba international ariko hari birasaba d'abord intambuko ni buke buke ndazi nzobishikako. Bonjour, bonsoir, ça va tout le monde aho muherereye? C'est Bella Shaka kuri micro za Roy TV. Aujourd'hui turi umunsi uri spécial, nakuzaniye umu invité ari spécial. Rero ushobora kuba uri mu kibazo, ushobora kuba umerewe nabi, ushobora kuba ufise ikibazo icyo cyo cyose ndabwira ati nuhumure, c'est la vie qui change, ibihe birahinduka, byose bizogenda neza. Ndi kumwe rero umu invité, umu guest ari spécial, nawe se ubundi ni DJ Dani. Sivuga byinshi reka ndamuhe kaze. Karibu cyane. Murakoze cyane. Meze neza. Yego, meze neza. Merci. Babikubwiye kuberera. Ya, babimbwiye. Okay, bo ntanzi go babishizemo quand même. Ramusa abakunzi ba Roy TV akora gukurikirana. Hello abakunzi ba Roy TV, ndabaramukije cyane. Nizere ko muri cool. Nanje murabona ko meze neza. I'm just cool. Bo urabona yuko ari ready no kuvuga mu mpande zose. DJ Dani rero ni umuntu akora ibintu byinshi, asanzwe akina film, ni umu acteur abikora neza, ariko abikora neza cyane muri industry ya movie, akaba n'umuririmbyi wa gospel, indirimbo mpimbazamana. Uno munsi yo namutumiye, muramuzi kubatamuzi no munsi naho nyene mu mumenye, afite ibikorwa byinshi bitandukanye. Rero ndafise byinshi shaka kuyaga nawe, harimo n'ibikorwa byo nakora, ariko hari n'ibintu byo ku ruhande shaka kuyaga nawe. Uri tayari? Icyo bindi byo ku ruhande rero by'ubuzima busanzwe kubera bon mbega twumvise DJ Dani ni muntu ki? Ya DJ Dani ni umusore nkuko mubibona abasanzwe ndi umuririmbyi wa gospel, aba kandi n'umukinnyi wa filme nyene nahere ku ma short films. Ego tumwe tutu episode cyangwa ama episode? No, so ama episode ni
no short mvuze short movie no tu movie duto turimo ni short stories story ntoya iminota nka 10 story kabiheze muri iyo minota 10 ibifise leçon morale byose muratahure ube gukina ni nk'inkuru nyigisha nk'inkuru nyigisha umuhoro utanga bon mwamufise rero DJ Dani gusa ntabwo twakufise neza mbega DJ Dani akunda iki mu buzima bwiwe apart y'ibyo mbega ari ibindi bintu yoba akora yoba yisumamwo muri buno buzima ibyo nkora bindi sanzwe ndumunyabugene bwinshi nkora cyane cyane ku mbuga ngurukana bumenyi cyangwa gukora ku mashine ivyo bintu ndibitumwa ko gukora amafishe gukora amalirike videos n'ibindi byinshi bitandukanye ndabikora bo nawe urabona yuko ariteguye afise mbeni igitari cyangwa n'inanga igitari bisigura yuko araza kutwumvisha ikintu kimeze neza cyane jewe ndi ready bo ndashaka kumenya mbega umunsi wa mbere watanguye kumva yuko nishobore kuja mu bintu vya movie shobore kuja kuko benshi usanga ari talent yavukanye yakuranye akabona yuko ari binashaka guperforminga mbega ejijira nawe nyene yarabivukanye cyangwa nibijya bitango gufosinga impano hari abantu bafosinga impano gasanga sigwabo jewe navyumvisemo kuva kare namye ari ibintu nifuza gukina filme kuririmba cyane cyane nko kuririmba byovyo wera nkiri mutoya cyane namuntu nakure muri Sunday school ndirimba turimbana n'abandi niga ibikoresho nkumva yuko ari impano yiwanje yo hageze igihe ndavuga ati ndaronse uburyo ndaje muri studio kwendirimba DJ Dani mumavi ya mbere yahereyeko ni mumavi yitwa ngo tubibayemo wakinye umusheri wawe yaguhevye kubera ukenye kandi benshi barakunda gukina amafilme agafata life story iwe akayishira muri movie eske ndavye kuntu ujya mukobwa wari kurakora akazi kameze nabi acabona undi muntu w'umukire ugiye kuburondera usanga nimero ntigiciyemo ese burya nabyo havye ko mu buzima ko benshi bakunda gukina amastori yabo so je novuga ati ntabwo ari ibintu byambaye ko directement ni ibintu duhora dusanga tubona ayavugisha uko sanzwe bibaho mu buzima busanzwe si kuvuga ngo ni ibyambaye ko ariko nubwo byaba byarabaye hari nk'ibintu bimwe bisa donc muri filme hari igihe usanga ukinye true story mugabo kugira ngo biryohe develop agashamo n'ibindi byinshi ibintu byare wow mbega DJ Dani nkuze kubona ku mvuga zawe ukunda gupostinga umuntu yitwa Sandy Nduwimana asanzwe aba muri Canada nawe akaba ari umukinyi wa filme movies z'abarundi kandi akaba ari n'umuririmbyi w'indirimbo mpimbaza-mana mbega mwamufanikiwe na Sandy kuko ndiko ndakuraba murashaka kumufitaniye akantu k'agashusho Sandy Nduwimana turasa ngira urakunda kumupostinga cyane hari umuvyeyi wacu umwe yoba yaragiye yaciye ku ruhande really asanga turavukana kuko nawe nyine arakunda gupostinga no kuvuga ikintu cyose ukoze kuri page ya Sandy Nduwimana utegeza kugisangaho no muri Let the Star Shine so Sandy novuga ati kuri jewe umuntu akomeye cyane umuntu w'agaciro kanini cyane ndamwubaha kandi ndamukunda avuga ati n'umuvyeyi kandi ukuntu namusanze ameze si umuvyeyi wanje gusa hari abandi benshi abereye abavyeyi donc rero ko ntombaye tukaba tunasa ariko ni musa cyane tukaba dusaba sinabukebuke ni byiza ariko kandi ujya niwe navuga ati yarashimye gushigikira ibikorwa by'iwanje muri Let the Star Shine uno munsi nkaba ni mu minwa yabo yiwe bariko baranshigikira mu bikorwa bimwe bijanye n'indirimbo muri make niwe manager wawe okay mbeho ko abantu benshi tugiye turaba amakuru yo ku mbuga ko turi kuri social media ari umuntu yitwa Chimamanda Moses yakunze kuvuga ko Sandy Nduwimana ko ari umuntu yishima ataco yishimanye akoze akantu nawe ukavuga ati n'umuntu adafasha jewe gusa ahubwo n'abandi bose ababera umuco mbega umaze kubona nk'ijya post ya Chimamanda ntaco wayivuze wayakiriye gute mu mutima bisanzwe nuko muzi Sandy Nduwimana
donc jewe ko kubera ko ntashaka kwinjira cyane mu bintu bya rezo sosiyo n'iki ibyo numva cyo bivuga ko cyane kumbure kugira ngo nisekurize ntuzeye y'umwanje ihangiro nihaye yo kuta training mu bintu nk'ibyo byo gucana n'ibindi ya nabyo nkeneye kimwe gusa sandi ko genda muzi n'umuntu mwiza kandi iyo ntamenya yuko harabo yafashije peut-être nanje sinari kumusaba donc nari utinya mugabo kuko ibyo yakoze nabimenye namusabye cyane naremera aramfashije cyane vuga ati kuba yarabikoze hama kabimenyekanisha ko hari uwo yafashije ku ruhande rumwe ku ruhande yaramfashije cyane kandi hari n'abandi ndibaza bizofasha niko ko abantu benshi iyo umuntu akoze bonne action akaca yipostinga kuri social media bishabona ko kumenga ashatse kwerekana yuko yakoze ikintu cyiza rega muri ino minsi tugezemo ibintu biratandukanye na biriya bya kiriya gihe no munsi ibintu byinshi byose isi iri kuri social media nico gituma aho bitandukaniye nuko kare nk'umuntu yashobora gufasha abantu bikamenyekana mu kibano nyene donc cyare ibintu nk'ibyo ariko uno munsi kugira ngo ibintu bishike kure nuko byoca kuri rezo sosiyo iyo biciye kuri rezo sosiyo biroroha cyane hajya sandi kuba hari abandi ariko arafasha peut-être hari n'abandi bantu bazoshobora kuba inspire nkawe kumva uwo mutima hama agatangura gufasha abandi hari abantu benshi bakeneye impano je numvuga ati nta kibazo biteye na muri make si kwiyerekana okay bonje rero I can't wait kuko ndabona igitari imbere yanje so ndashaka inyuma y'indirimbo yawe amewina irimwo irumvirizwa cyane indirimbo imeze neza kandi ifite message imeze neza yerekana yuko turi abanesha hari ikindi kintu duteguriye dushaka kwitega vuga ati coming soon or something okay so wowe ihangiro nihaye peut-être uratirisha ibyo twavuganye inbox cyoda kubivuga ngaha donc ubu uye kubera ko namaze gutangura igikorwa sishaka yuko nzovuga ibikorwa bizoca bimara iminsi reka ibiri coming soon bihore hama nibyagera bazobona bibashikiye amanzi baryoherwe na amawina kuri Burundian Gospel Platform mu artiste DJ y'ukuri Dani mumanze mu feeling ndazi n'indimbi byoshe cyane kandi iri international mu kudufasha no kuyifiringa ya capella dufini bakira sinzi yuko baza kubyumva barabyumva cyambere iyi ndirimbo iri muri do uraza amanota ndazi ndakurusha wowe woncanganya mu kuvuga inoze nanje je ndi imvuzi gusa nta kindi nshoboye I'm a winner. Yeah. We're gonna coach you. Asubira. I'm a winner. With you, I'm a winner. Winner. With you, I'm a winner. Dunesha, kumena dunesha. Dunesha, kumena dunesha. Oh 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 oh. You said it, I'm a shipper. They will never me down. Oh no 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 no. Oh yeah, you my shitty. With you I'm long as left to feed. Oh no 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 no. With you I'm a winner. I'm a winner. With you I'm a winner. Winner.
with you I'm a winner. Ndunesha kumwe nawe ndunesha, ndunesha kumwe nawe ndunesha. Oh 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 oh. Ni wewe nyinzo yanje, gihome kinkingira, ufise nabwo wanzukira. Bisanzwe uri mu ruhande rwanje, mbega uwo nyayo bande. Oya nawe ndi kumwe nawe, jewe ndunesha, nta kibi cogira ico kingira. Washize uburinzi kuri je, umpa imbaraga zo kunesha, jewe ndune kumwe nawe ndunesha. Yeah. Oh my God. With you, I'm a winner. I'm a winner. I'm a winner. Yeah. Thank you so much. Okay. Merci beaucoup. I'm a winner. I'm a winner ni indirimbo iboneka yuko waririmbye uri mu nyishu. Garagara n'umuntu ari mu nyishu. Kuko benshi cyaririmba indirimbo azoca inzira, uzoza ari mwami. Anyways usanga ari content yerekana time like ibihe wowe burimo. Abarimo. Tubwire. Okay. I'm a winner. Kubera iki donc inspiration yo gukora I'm a winner. Indirimbo iboneka yuko uri mu nyishu. Yeah, icambere cyo ndirimbo yanje isengesho. Isengesho. Harimo gusenga, urumva ahantu mvuga ati mwami wanje Yesu, ibintu nk'ibyo. Donc ni isengesho. Rero mu isengesho ari cyo maze gutahura ikintu umuntu yiyaturako. Kwatura. Ikintu cya kintu watura ku buzima bwawe. Ico kiraba. Donc umuvugishwa wa mbere. Yaba umuhamura mwumviriza ngo wa profete iki. Rero umuntu wa mbere aprofetiza ubuzima bwawe bikaba wa mbere ni wewe. Ni wewe nyene. Ni wewe. Kuko ibyo bintu wi profetiza ko bigenda bikaja muri cerveau bika transmeta hormone akacitangwa fonctiona hujye nyene bi. Donc rero je nkuno munsi ndiko ndakora ndiko nkora nk'umuwina kubera ko ni ibintu nabaze kugirane kuyatura. Yeah. Donc rero amawina n'isengesho hariho bimwe maze kubona natsinze. Haba bijanye n'ubuzima bw'agakiza akaba like ibyaha n'ibindi. Ibyaha. Yeah. C'est-à-dire que hariho aho wavuye. Hariho aho navuye. N'umunsi ndiko nishimira kuba narahanesheje. Mbega aho wavuye hari hameze gute? Donc sinumbaza ko norinda kubidekriva cyane ariko like kuko umuntu wese aba afise aho yavuye. Ndashaka kuvuga ati nakora ibi j'étais comme ça like. Donc sinokidekriva ko cyane ariko no bashingira intayuko hari umuntu yitwa yuko ari mu gakiza canke yakijijwe ari mu rusengero. Urabyumva? Ariko gasanga nubwo uri mu rusengero ibintu byose urabikora mugabo uri umunyedini. Donc nturakizwa neza. Aho tumwe ugikora kandi uri mu rusengero. D'abord nta cyaha cyitwa kaha cyangwa utwaha. Nico niko ndavuga. Rero muri ico gihe baje ndashimira Imana yuko nubwo nakijijwe kuva kera noneho navukiye mu rusengero ariko ugasanga hari tumwe ibyaha bimwe bikigirana kingora ngabo kuba nabinesheje no munsi ndashimira Imana. Ya n'ibindi bitandukanye by'ubuzima bijyadushamo mu buzima nari yatuye yuko ndunesha nigeza gutsinda. Ya ubu rero uri kuratsinda. Ubu ndiko ndatsinda. Uko ubona results zo kubyatura. Ya mbe nanjye nature gute? Okay, shaka ry'Imana. Wewe watura iby'Imana igomba. Ya je natura like ubugombe bw'Imana nibwo buzima bwanjye. Imana ishaka kuri je nico je. Wow. Nico gituma ndishaka. That's cool. Bon, Didier Dani rero mbega aho muri carrière yawe ya filme ya cinema uyihereza vision imeze gute? Ho ubona aho wahereye n'ubu ubona biko bigenda bimeze gute par rapport n'abandi basanzwe bari muri movie ngaha mu Burundi? Donc intango ya migoye ariko
vision yiwanje haba kurimba haba no muri filme ni kure nshaka kugera kure cyane ya nico bituma donc nari nifuza yuko ibintu byose byoba international ariko hari birasaba d'abord intambuko ni buke ndazi nzobishikako. Wow. Didier Dani muri presentation yatubwiye yuko bon ndi umusore tumvise ati n'umusore haba hariho n'inkumi mbega ho kubera iki gushika ino saha Didier Dani akiri umusore gushika ino saha n'ubugombe canke yarawuze sindabura nawe uri inkumi kandi between parentheses no none umva none nabuta anyways bon you can see no prep so yeah wow rero inbox chatu tuherezayo hama inbox bega Didier Dani mu cyubahiro ciwe yifuza ko umugeni wiwe like Eva wiwe yoba ameze gute Eva wiwe yiteguriye mu buzima bwiwe bweje yoba ameze gute yameze nkawe nka jewe aba ameze nka jewe sigura ko ari jewe ni wewe none je ko ndi jewe nyene hari umuntu ameze nkanje I don't think so ya reka yongera bibe wewe Okay. Bien, sawa rero. Turamaze kumviriza I am a winner. Indi ni biryoshye cyane kandi nisengesho. Kuva no munsi ati abariko baragukurikirana bature yuko ari abanenshi. Guys, ari abantu benshi usanga bari muri depression, ugasanga isengesho kuko hari abantu benshi isengesho ryabo usanga ari kwiduka. Isengesho ryabo usanga ari isengesho ryamana rifise akababaro. Mbega wowe nka I am a winner undi akwita I am a winner ndunesha ego apa yisengesha Imana tugira ati musenge musaba uko musenge muvuga uko wowe nka wewe dusenge tuvuga gute n'ijambo nawe wataho uvuga ati iri nanjye ndajyatura jewe no saba yuko umuntu yosenga yiyaturaho ibyiza ibintu ashaka iyo byiyatuye ko biraheza bikakubaka uko apare yuko dusenga jewe sanzwe dumu entrepreneur donc ndazi mu entrepreneur ko ameze mu entrepreneur n'umuntu nawe nyene donc aba entrepreneur ahubwo bazuja mu ijuru ko n'abantu usanga mu mutwe bugurutse ntabyo gukomplika kandi ikintu abafise ukwizera gukomeye donc mu entrepreneur n'umuntu d'abord udafise ukwizera ntushobora kubura mu entrepreneur kandi utarota mu entrepreneur umuntu arota cyane afise vision yo kugira ahantu kanaka tigeza kuba hari donc ari ngaha tigeza kuba ari ahandi hantu yibona donc akarota hama akacukora muri ko gukora rero iyo uri kurakora ntihabura ama challenge ibintu kanaka bikugwanya ntihandi rero muri ntuzeya muri ubwo buzima nyene ama challenge urahura habaho confirmation ama affirmation uma wiyaturako harabona isheka ariko ndiko nivyo ndiko ndavuga yo sheka muhuye yo challenge muhuye sho fata ico bita affirmation uragitaho ati jewe ntegeza kugira ane icemezo ukiyemereza ati jewe ama wina ndunesha jewe no munsi nimba mu gatondo wari wavuye ku kazi byanse hama bukeye mu gatondo vyukuvuga ati no munsi bitekeza kugenda neza kwa Kristo muri kwa gusenga naye majambo genda wiyaturako Imana irakorera kuri bya bintu nyene. So right now twatuje yuko turi abanesha, we are winners. Like sinzi kushobora kuri kurankurikirana utarakora subscribe vraiment wombabaza please fyonda subscribe kuri Right TV channel wongere kandi ugire partage ushireko na j'aime kugira ngo tubandanye dukora ibikorwa nawe bikunyura namba kigano cyakunyuze nongesha ngushako like nafyonda kuri like nacuza guhomba kuko nawe urunesha uvyature mu kufyonda kuri like no kufyonda kuri subscribe no kuri partage. So ndashaka rero Didier Dani agira akajambo kanyuma atekera cyangwa se ashikiriza abantu bako baramukurikirana kuno mwanya. Okay, abantu bako barankurikirana ikintu no basaba no kunshigikira. Donc
twebwe nk'abantu bagitangura usanga bigoye cyane kuronka abantu badushigikira. Hari igihe uzubona nk'umujournaliste kanaka aragupostinga, rero aba bafana bakunda bya bintu babandi bamamaye bamenyerewe, ukazibona ngo none ngo nawe ngabundurutse ngo nawe zananye. Oya guys, fasha bose natwebwe tukiri batoya tugitangura, mudufashe mudushigikire tugere kure, umbure indoto zacu dushaka kugera twashike. Nimukugira subscribe, ni mugupartaja kuri Burundian Gospel Platform. Amazina yanje ushobora kundondera ko ni Atubwiye n'ukuri Dani, ma platform yose haba YouTube, Facebook, Instagram, vuba cyane na za Spotify, Boomplay, tuzohashira indirimbo. TikTok yo ndayikoresha kuri Atubwiye n'ukuri Dani. Guys, mudufashe kabisa, musangiza abandi bino bikorwa byacu. Bishobotse tugire na challenge, challenge irafasha. Challenge rero ibitesa. I will be the first to do it. Wenda ikwishuza. Okay, merci beaucoup Atubwiye Dani. Mwamaze kumva rero, mwamaze kumva ibyo atuyagiye, ibitekerezo vyiwe aho ifuza kugira le challenges cyangwa se ibimuha inkomezi gushika ino saha. Yari Bella shaka yo kuri micro za TV nko mutaze mumenyereye. Uramutse kiganiro nyene musanzwe mubona abaririmbyi b'indirimbo mpimbaza-Imana, rimwe na rimwe turacisha ko kugira ngo ijambo ry'Imana rigere kure, ibikorwa bihimbaza Imana byene bigere kure. Ndabakunda rero, reka tukomeze turi muri bwa bumwe turindiriye n'ibindi bizokurikira naho utaha. Bye bye.